Mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho umunsi aherereye. Ndabaramutse ndabipfuriza kugira amahoro, amagara meza n'ibindi vyose umuntu akenera mu buzima. Bagenzi, uyu munsi uri hejuru, uyu munsi mumbona ari jewe ngaha imbere yanyu, ariko nari nje kubatangariza, nari nje kubamenyesha ko turi mu rukurikirane rw'ibiganiro. Mu rukurikirane rw'ibiganiro biyaga ibijanye n'iterambere. Aha rero ngomba kwibutsa abadukurikirana, abagenzi bacu, aba diaspora canke abo bandi bantu bose, abarundi twese muri rusange twifuza canke dufise gutera imbere, yuko dukwiye kuza turamenyekanisha ivyacu, ivyo dusanzwe dukora, ivyo dusanzwe duhingura, amasosiyete canke izindi nganda zigiye zitandukanye. Rero bagenzi, nari nje kubatangariza jewe ngaha nk'umurongozi canke nk'umunyamakuru yigenga ku giti canje, ko uno musi uri hejuru ikiganiro kivuga ngo inzira y'iterambere. Mbega inzira y'iterambere ni iki? Inzira y'iterambere tuvuze inzira y'iterambere ni ukuvuga ko bisobanura ko, bisigura ko wewe nanje ufise ubumenyi, ufise ubunararibonye, ufise iki kintu cose gishobora gufasha mugenzi wawe gutera imbere, bivanye mu vyo ukora, bivanye mu vyo uvuga. Dutanga inkuru canke kwino televiziyo yacu tuhacisha inkuru zabayeho, tuhacisha inkuru z'ukuri, nta binyoma, nta scam ibamwo, ahubwo tuhacisha inkuru zo nyazo, z'ababigezeko canke z'abimirije kubigerako, ariko abimirije kubigerako muga batanguye. Iki gihe rero tuvuze abimirije kubigerako batanguye, si wa muntu, ni wa muntu afise ivyiyumviro ariko atagira umutahe, ni wa muntu afise umutahe ariko atagira ivyiyumviro. Aba bantu babiri rero barakeneye guhura. None kugira bahure bazohura gute? Iki ni ikibazo uca wandika muri commentaire, aja muri commentaire wandike kwino shene ya Kwiga Media. Iyi shene ni Kwiga Media, shene iriko irakora ibigiye bitandukanye, shene iriko iratanga ubunararibonye, shene iriko irabwira abantu benshi, iriko iributsa abantu benshi imirimo igiye itandukanye. Iyi mirimo rero igiye itandukanye itegerezwa kuhaba kuko wewe uhari, kuko jewe ndahari, kuko na naka ahari. Uno munsi umuntu nagusaba ikiganiro ati iki kiganiro urashobora kukivugako ibintu ushobora kuba ukiziko canke ivyo umaze kucumvako, canke ukavuga ati ino shene ibimaze gucako biramaze kukuryohera, wandike muri commentaire nimba bimaze kukuryohera canke bimaze uvuga ati bimuhindura, twigishanye dutere imbere twese. Twifuza ko zina murundikazi, umunyamahanga ashobora gutahura runo rurimi. Hari aba diaspora bari muri Amerika, hari abari muri Canada, hari abari muri za Australia b'abarundi batazi ibiriko birarangurwa ku butaka bw'iwabo, mu gihugu ciza, mu gihugu c'amata n'ubuki, mu gihugu c'amavukiro yabo, kubera nabo bagiye kurondera ntibashobore kumenya ati none ibi bintu koko birashobora kuba biriko birakorwa. Ndaguhaye ikaze cane wewe uriko urankurikirana, kubanza gufyonda subscribe ubwa mbere kugira ngo ibiganiro vyose bizoza biraca ngaha kwino televiziyo, kwa kino kinyamakuru uzoze urabibona mu bambere, uzoze urabibona mu bambere, kugira ngo nawe ubone ati ca gihugu canje, ca gihugu c'amavukiro, ya Edeni, ya vision 2040 2040, igihugu giteye imbere, 2060 igihugu giteye imbere. Twigireko twese muri rusangi ata n'umwe asigaye inyuma. Ndiko ndatangariza mwebwe abarimyi, mwebwe aborozi, mwebwe abanyamitahe, aba investisseurs, gutangura kuza kwinvestisa mu bisata bigiye bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu, kugira ngo dushobore gushikira intambwe nziza, dushobore gushika kw'iterambere rirama. Kubera ko igihe tugezemwo canke umwanya turimwo, ntitukirindiriye ibitangaza, ahubwo ibitangaza nitwe tubirema. Dutegerezwa tugerageze tureme ibitangaza. Buno Burundi bwacu burakeneye ibitangaza vyinshi, abanyamahanga barakeneye ibitangaza vyinshi, abanyamashengero barakeneye ibitangaza vyinshi, abapasitori murakeneye kwigisha.
apana kuguma mwigisha abo bantu muri kumwe gusa, igisha n'abo bantu mutari kumwe, bumve intahe zanyu, bumve ico mushaka kugerako, bumve ico mushaka gushikako. Rero cane ndabahaye ikaze, karibu cane mwese muri rusange, ata n'umwe avuyemwo, nta mwana, ntawe ukuze, nta mutama, nta mutamakazi, umwe wese afise uruhara runini cane rwo guteza imbere igihugu ciwe, guteza imbere aho abaye, guteza imbere iyo ashaka kugera, iyo ashaka kugarukira. Rero turabahaye ikaze cane, muze kutwandikira ngaha, turaza gusiga nimero muri commentaire kugira ngo mutwandikire mutubwire ati jewe nkora iki, canke ugende muri commentaire wandike jewe nkora iki, nifuza kukimenyekanisha kugira ngo benshi bashoboka bashobore kukimenya, benshi bari kure bashobore kukimenya, bagitahure uko gikora. Ushaka kwigisha ikijanye n'iki? Ushobora kuba uri umurimyi wabigize umwuga. Wewe uri umurimyi wabigize umwuga rero, utegerezwa kumenyesha abo bandi bantu, abo bagenzi bawe bahora bahombera mu bijanye n'uburimyi, nabo bagatera intambwe. Ushobora kuba uri umworozi, ukaba ushobora kuvuga ati ivyororwa vyanje ndiko nkora ibi, ndiko norora mw'ino domaine, ndi muri kino gisata mu kworora, ndiko norora inkwavu, ndiko norora inkoko, ndiko norora imbata, inka n'ibindi bintu. Mugabo hakaba n'abandi bafise n'uburyo mugabo badafise iyerekwa ryo gukora vya bintu. Rero urakeneye kubabera icirori, urakeneye kubabera inzira nziza ishika, inzira irama kw'iterambere rusangi. Twese ko tubikuyemwo inzigo vyose birashoboka, nta kidashoboka mwa buno Burundi bwacu, mwa kino gihugu ciza cacu, muri Edeni yacu, muri Edeni nziza, nta kidashoboka na kimwe. Niyo mpamvu rero ndabatangarije mwebwe mwese, mwebwe mufise ico mushobora gushikiriza, mwebwe mufise ico mushobora kuvuga, mwebwe mufise aho mushaka kugeza bene wacu, bene wanyu, Imana ibahezagire cane. Reka tuze kuba dusubira mu bindi biganiro bitaha, naho ubutaha, cawu cawu.